Salamu bebe. None ese no kugwa munda birabujijwe kwe? None wibagiye ko turi mu kwezi kweranda kwa Ramadhan. Naho turi mu kwezi kweranda kwa Ramadhan birima. Kugwa munda sicyo birima navyo birabujijwe. None wowe ubona ko uri sawa. Bebe je umeze neza. Ntugiye ikibazo ca jewe. Siko ushaka kunyinjiza mu chaha. Bo hanyuma jewe bebe. Mu byukuri nari nje kurawe we ngamuhira. Oh. Nari nje kuraba home kuko jewe vrema ndumva muri jewe ukwihangana vrema ntako vrema abusanga nkoze byo narimwe gukora ari na mpamvu nanje kurawe ngamuhira kandi urabona na wewe warugiye hanyuma jewe aho kwihangana je numva byanze nabuze nyene nobigenda nabuze nyene nobikora hama ikiri naco yakamena ngoma ngena ku musigiti kubona teramirayo wenda kumbura hari usanga bigenze neza kuko nkumye ngaha muri kano karere usanga nakoze ishaje shungufu yego ndurukuyuma hanyuma ikiri naco shishoze kwibuka ko nza kugifuta ari muri wawe ndabi kubisindanene wibuke ko nza kugifuta ari muri wawe siko bizi kandi ndaza kuvugira mu kuza sabuze gukoresha umwanya siko jemba ndagenda ku musigiti siko turasubira n'inzara kandi mbona ivyo norya ko kweje umunsi ndofuma ndawuriha yako je no kwicwa n'inzara ko kwe ndofuma ndawishura no munsi Ibi ni biki? Aha niho ku musigiti. Kandi wicaye n'ubwenge wikuye mana yanjye. Yewe, hey son. Urashize kandi wicaye umenga basi wavuze bukebuke basi n'ababanyi bavyumva ngaha bema je urabona haje twavanye ni kuko imana numva merewe nabi ngeze mu nzira inzoka zitangura kunjya munda kandi shushu nanje urazi yuko iyo inzoka zitangiye kunjya munda mba nshonje gose ndakusavye mbabarire bebe basi je uno munsi nzofuma ndawishura basi ni ukuri urateye isoni usumbwa n'abana bafise 7 ans bakirirwa bafunze bagiye gusida kuyasa 9 y'ijoro mugabo bagusumba umuntu akuze nkawe basi vuga buke basi vuga buke bebe navuze ati uyu munsi je nzowishura siko ari kuvuge buke nyegereza ibanga no kukwimana ndagusaba washize isoni ngaha nanje sinogenda ku bagenzi baje ngavuga ngo nanje ndafise umugabo none nari kubira ngapfa n'inzara kwe nimba vyashitse umbabarire uno munsi nzowishura ivyo wakoze uno munsi wambabaje umutima bebe no basi numva basi bwari bwe basi naho basi Shaje sawa kweli. Hama je igeragiye gusenga ejo saa moya. Je ngarakamye nibagiye kumusigiti. Ntagake mukunzi. Ngarakamye nari nakuguriye nibaraga suguti. Nibari iki? Barara nivuze ati nitwavuziga ku gidaku tuhave tugahekenya kajya gashokora. Rero nimba nakibagiriye he sinzi. Hama. Afse.
cyane kuri no mbona umengo no musi birangora gufunga. Kubera jata daku nariye je ngoma numva mu ndi ibintu. Tangure. Ya nukuri. Jese kuvuga ngo gutangura. Je navuma ngo inzoka mu nda wapi kwiri je ziranse. Kimwe gusa rero. Bagendura abe ijya daku tutariye je nukuri uyinzanira je ndayige. Ubose je nzoburiha nukuri. Wewe wewe. Jewe nukuri nzoburiha. Idi turazinanyisha. Ya. Nta wewe. Afisa je umunsi nzoburiha nukuri kandi singe n'ibintu byo guma umuhati ndavuga ati genda uzane nirire numva mu none nko muri nafira ngawe biza genda shawura abivyo tunumzanira. Genda urabisha kandi utanguza amazi je numva n'inyotera ndembeje. Ahubwo urantungeje. Iramazani heze ibyaro uko nyene. Wankoresheje amakosa. Mfungura kubera wewe. Witwaza ngo kubera ngwaye ucu profita. Oya sukuvuga ko wegenda uzana cyo uyu munsi nzuriya. Basi je basi ndakubwiye we ni washaka kureka kurya we ureke basi. Je nirire je nyene abanje ninjira mu nzu ndyame. Je gusenga ndasenga kandi ni watonga wakivaru je uramvye urasenga. Ariko gusa ibintu byo kuvuga ngo gufunga je numva umengo no kuri navyo ushobora turi saa 3 y'igitondo none gushika saa 12 je oya arikize bindi genda urabisha uzane kandi je singoma materana na wewe genda ugira ivyo nakubwiye ni je nasumye ni je navyo nariye ngoma ndabige ugomba ndabisese ndakubagije nanje utarishe waha mu nzu sinzoteye je ndariha ni nariha gufunga ni nareka kuguriha gufunga ndariha sadaka genda uzane je nirire ba ndatanga sadaka imana irambaye na sadaka genda unzanire ndonzoriha nyene nzoriha none je nirigwe mfunga nga injya ziri mu nzu ifutari biharagura uko rateka uraza gushiramo imyumbati tusese n'ibindi gendo nzare je nzoriha nivyanga naho nzotanga sadaka abana reka sigari ibindi bintu we none warurindiriye iki ama ucuzana n'ibiyiko uzi ko nikundire gukurisha amaboko bindi bintu wewe twadushu twarasigaye uyaje navyo narinzi ni pipirira baba shirakuira baba nabwa mbere ndayi ama uku kwezi kose nari maze nanyo amazi imisi 12 oya una muzi sinakuru kubihanganira kuri ne nkubusheri sheheyo cyase ya biribire n'imvira baba nkubusheri cyaza gasanga numumenyesha ko ngwaye ikibazirega kuri wewe utagwaye sheje ko numumenyesha ko ngwaye oya je namubwira ko ndi mukwezi nangora turagwaye twese rero nangorane mwana mama Karimu ari kuzuka bemu wangu mushushu Sukira amazi hama iyi pilipili niyahera ukora yindi nanzo sora marezi nsora mahera zitatijana nzozizanira kuri ya soko yawe ibazana n'ukuri ibintu bariko badandaza 10 tuzorangurira kwa Siyoni ruvumeraho zarahari sawa amahera kuya nzozizanira nangora Assalamu alaikum warahmatullah
ariko shehe Idi uko nyene subhanallah astaghfirullah Idi ama ndakubwiye muri Ramadhani ukwezi kweranda kwa Ramadhani uku niko kwezi twese abayisilamu bose isi yose isinzi nzima y'abayisilamu bategereza mu mwaka ngira ngo yamiboneka umunsi umwe iboneka rimwe nimboneka rimwe mukagira ibintu nk'ibi Idi aragwaye shehe nicyo kibazo. umviriza ikintu gihari ntiyitwaze ingwara muri uku kwezi kweranda kwa Ramadhani ni ikintu tushobora ni kuvuga ni ukwezi tushobora kubungabunga ibi bintu si ibintu koza turakora hama ikindi naco ntubeshyira ingwara kuko harekuriwe gufungura umuntu ari mu maserumu umuntu ari mu bitaro aha muhira abantu barengana nawe wokamuhanuye Idi ibyo wama wabwirije mu musigiti uri kuratora ihutuba uri kurabwiriza ubutumwa bwiza mu musigiti muri bajya abantu bose ni inyakumbe ubisiga ku musigiti umaze kujya inyuma y'umusigiti nibice ujamo kwe Shehe Abdulaziz mukuri je ntaguhimba je ndagwaye nkuko n'umugore wanje yabivuze je hajye wabonye navuye hariya ku kazi niyiruka nza ngaha ndabona ati reka nsimbire muhira aragashushe kasigaye ejo kuri daku mbere ni daku nawe twariye kubera inda yaguminga shehe none je nagize amakosa je uyu munsi nembere y'Imana nawe yemeye genzuriya nukuri je ibikombe nanye vy'amazi ndabizi je nzuri igikombe kimwe ku munsi je umunsi umwe nzogenda ndahuri igikombe je nzuriya ntangorane shehe nukuri kimwe gusa ibibanga urabona ababanye bose ngaha bagiye imiryango irugaye niyo mpamvu navuze ati reka nicare ngaha Idi wowe uvuga yuko uzoriha igikombe cy'amazi hama ibiyiko by'ibyo byo kurya nabyo wagiye uratamangira byo woba wabiharuye ukamenya ngo uzobiriha byo igihe kingana gute sawa shehe reka turekane nayo ikintu gihari ngo tugende kumarira ijya modoka y'abandi sawa bose araturindiriye kwe ahanya kubona naje ukunye ntarinze kuguteguza sinarinda nazi yuko mbere nza kusanga muri ibyo ntabyo nigira ko ntabibona ariko amaso y'Imana Allah yo yabona gusumba urukura byumva twebwe abantu nkawe urashobora kutunyegeza ariko nta winyegeza amaso y'Imana yibambewe ikintu nashobora kukubwira sikindi abanda badusanga yo hari abasi tumarire iyo modoka Sheharaje nta kibazo inda ndamwambika ibiratara oya ntangorane mugabo turakurindiriye ntangorane ndaje ewe runguruka neza wose nako ndakubwiye none bagiye gabanya amajambo we ijya uheze bagiye je nama ndakubwira aho baragiye kutuvuga musigiti ati tuzobari twebwe tuvuge aho hari tugiye kwicarirwa reka batuvuge reka nishirira agapipiri aho nitwega tugiye kwicarirwa batuvuge je nangorane reka bagende bavuga amacapati yabo bari ari agenda ya reka gabanya amajambo